ukumviriza umurima wa Edeni ingene wari umeze, Imana yonyene iriko iragenera abanyisirayeli hajya ubona Kanahani, yaravuze iti igihugu ciza, ngira ndabahe igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu muzorya mugahaga, igihugu ndakiraba. Ico gihugu rero ciza ingere kimeze, casanga gisa n'Uburundi. Cavuga none ko hariya hitwa Kanahani, aha naho hitwa ngwiki? Mu minsi jewe rero ivyo nza ndavuga, hariho abantu baza bagaca bavyemeza. Igihe naja kuraba burya butare bwo mu Kirundo imurehe, mwarumvise mvuze nti ubu butare ntitububonye, ubu nyene amadayimoni avuye hasi. Sinabivuze? Ntiyaciye ava hasi? Ntavyo mwabonye? Ni ubu nyene amadayimoni acava hasi. Kubera iki? Genda mwige igituma Adamu na Eva batigeze banezerererwa umurima wa Edeni. Nawe barigeze bawunezerererwa. Iyumvire barawubayemwo baca barabona ko bakenye, baza gucambirwa kamwe bafise vyose bikwiye, baca baja gucambirwa kamwe gusa, kubera shetani ya dayimoni yaje ngo none ngo hajya arabahenze ngo kajya ni koko. Baca baragaye ivyo bari bafise vyose, baja kumaroda, baja kwiba. Nukuvuga ko shetani ntishobora kukwemerera ko ushobora kunezererwa ivyiza Imana yaguhaye. Hajya hariho idayimoni yaciye ivuga iti bagira bakire ntibikunda, reka ngwana. Kandi ngwana yaciye itangura. Nta nkuba mwabonye yaciye ikubita muri Obene no muri ministere mbere. Hajya na utagwanye, hajya iyo tutagwana mwari kurabe urokiye imbere ya shetani. Ijya bombi cigwa hanyuma tukibandaniriza ibikorwa. Niko bimeze. Bazomenye ko nta shetani zokwemera ko tunezerererwa ibi bintu vyiza Imana yaduhaye. Hari mu 2012 11 cyangwa 12 ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka bwaje, umukuru w'igihugu yahamagaye aba officier militaire policier, duhurira Imbuye muri commune Mbuye, ati ngusigure abarundi bibonere itunga d'office. Arabisigura, ahejeje gusigura umukuru w'igihugu yavuze ati murabibonye, ubu nyene shaka mugabe ingwanira tango. Hajya mwiyumvira ko 2015 ari ubusa. Hajya barabonye bataba abantu bafise umugambi uyu. Hajya Imana gusa nibacikora. Kubera iki? Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Mugabo hajya ko ari ukugira ngo vya bintu ntitubirye. Mwibaza yuko ubu aha muvuga ngo ibintu no munsi mwidogera, mwibaza ko atari camwa carimwe 2015. Ibintu vya ekonomi ntibipfumoso. Ekonomi ni camwa urima kikama, wishe ukica uno munsi ntuco ubiboneje. Hariho imyaka ihera, uno munsi muriko musoroma icamwa ca 2015. Camwiyumvira rero iyo bimara nk'amezi 3 umwanya vyamaze, camwibaza bimara nk'umwaka. Aha twogowe imyaka ni mirere na mirere. Urumva, kugira ngo tuze turategera ivyo tuba turimwo. Hajya mu Kirundo twaciye tuja kurondera aba engineer bihuta babahinga babimenyereye babizi. Baje ndabona ko twari twatembereye hamwe haruguru. Burya hepfo yaho rero niho haragahiye gakomeye cyane, aho ntaravye. Baca baraza, araraba yifitiye akapare kiwe, aramurika kabona ibirimo. Yambwiye ati jewe maze imyaka irenga 40 ndi muri domaine yo gucukura ubutare tubuhingura. Ati nubwa mbere mbonye karite ya korota nabonye mu Kirundo. Ati nubwa mbere. Genda musome Bibiliya.
mu murima wa Edeni handitse ngo hari inzahabu y'ubwoko bwiza cyane, karite ya mbere. Nawe yambwiye ati imyaka mbanze, asanzwe ari umuntu akorera mu by'ubutare, n'umutama mugaci yambwira ati ivyo mbonye, acavuga ati mu Kirundo honyene Uburundi bunyene bwoca buja kuri buruse, Kirundo gusa. Kandi yavuze ati tugira dukore gushika Uburundi buje kuri buruse. Ndababwira nti ngaha gutunga nakanya gatoya, mugabo shetani dayimoni kugira yemere ko tubiki duteza kuba ferme natwe imbere y'Imana.